Mu ntara ya Bujumbura hatowe ibiziga bitatu muri indwi twaraye dusozereye. Ibiziga bibiri by'abantu batashoboye kumenyekana byatowe mu micungararo y'ikibuga c'indege ca Bujumbura muri zone Rukaramu, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura kuwa gatanu heza. Amakuru ava mu Rukaramu avuga ko ivyo biziga byari bimaze kononekara. Musitanteri wa komine Mutimbuzi akaba yaciye atanga itegeko ryo kubihambisha hatabaye amatohoza. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Bujumbura ni kiziga c'umuntu w'umugabo catowe munsi y'ikiraro Ruzi Muzazi ku mutumba na zone Maramvya muri komine Mutimbuzi kuwa mbere uheze. Amakuru ava muri komine Mutimbuzi avuga ko umuhisi yoba yarishwanizwe kuko yari afise ibiguma mw'izosi acaja gutabwa muri urwo ruzi, nawe nyene niyigeze amenyekana. Mu ntara c'Ibitoki naho uwitwa Kabura Samuel umutama w'imyaka 74 yarishwe atemwe mu gikiriza ku metero 700 hafi y'urugo rwiwe ku mutumba Kagazi muri komine Mugwi kuwa gatatu heze. Uwo mutama yarasazwe ari umurimyi mworozi yari yazindutse aja kugura ibitungwa ku isoko ry'Indora muri komine Bukinanyana muri iyo ntara nyene. Abamwishe bagiye bamutwaye amafaranga angana hafi miliyoni 3. Wanyu mu ruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Ngozi, n'umutama yishwe n'umuhungu wiwe muri komine Gashikanwa kuwa mbere uweze. Amatati yo mu muryango yoba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi, uwagirizwa icaha ari mu minwe y'igipolisi.